bakunzi ba Radio Maria Burundi tw'Imana iwanyu tw'Imana iwacu kaze dusangira ijambo ry'Imana ryo ku munsi wa gatatu w'indwi ya 21 yo mu gihe gisanzwe c'umwaka wa liturgia A. Igisomwa ca mbere tugisanga mw'ikete rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye abanyatesalonika gahone ca gatatu kuva ku ka gatandatu gushika ku 10 hamwe no kuva ku karongo ka 16 gushika ku 18. Izaburi tuzirikana kuri no munsi ni izaburi y'Ijana-na-27. Inkuru nziza ya Yezu Kristo tuyisanga kwa Matayo mweranda kigabane ca 23 kuva karongo ka 27 gushika kwa 32. Muri kumwe na Patiri DISMAS HARERIMANA mu diyoseze nkuru ya Bujumbura. Ivyo dusoma mu ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye abatesalonika. Bene wacu turabategereje ku izina ry'umukama wacu Yezu Kristo, ni muhunge uwo muvukana wese yishinga kurera amaboko kandi adakurikiza ivyo twabigishije. Nakare murazi neza ingene mwotwigana kuko tutareze amaboko iwanyu kandi atawe twaririye ivya gusa ariko twama dukora ijoro n'umutaga atagikenugwa ataburuhe twibanga kugira ngo ntihagire uwo tugora muri mwebwe. Suko tutari kubishobora ariko twashatse kubabera akarorero ngo mutwigane. Nakare aho twari tukiri iwanyu ngibi ivyo twabategereza. Nihagira umuntu yanka gukora umukama w'amahoro wenye n'ubwiwe nabahe amahoro iminsi yose no mu buryo bwose. Uko niko gutasha kwa jewe Paulo kwanditswe n'ukuboko kwanje. Ico nico kizobamenyesha amabaruwa yanje yose. Uko niko nandika. Inema y'umukama wacu Yezu Kristo niyamane namwe mwese. Iryo ni ijambo ry'umukama. Urahiriwe wewe wubaha umukama. Hahiriwe umuntu wese yubaha umukama akagendera mu nzira yiwe. Uzotungwa n'ibikorwa by'amaboko yawe, uzohirwa, uzonezerwa. Urahiriwe wewe wubaha umukama. Ngivyo ibyiza bizoronkera umuhezagiro umuntu yubaha umukama. Umukama ari kuri Siyoni naguhezagire ubone Yerusalemu iroraniwe mu minsi yose y'ubuzima bwawe. Urahiriwe wewe wubaha umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo ngo twashikirijwe na Matayo. Muri rya minsi Yezu avugira imbere y'ishengero n'abigishwa biwe ati: Muragowe mwabigisha mwe n'abafarizayo mwiyorobeka, musa n'imva zera inyuma maze zigasayangana, ariko imbere zuzuye amagufa n'ibore ryose. Namwebwe inyuma mu maso y'abantu mumeze nk'aberanda, ariko imbere mwuzuye umwiyorobeko n'akabi. Muragowe mwabigisha mwe n'abafarizayo mwiyorobeka, murubakira imvu z'abahanuzi mugashariza iz'aberanda, mukavuga ngo iyo tuba kumwe n'abasokuruza ntitwari gufatanya kwica abahanuzi. Ni gutyo mwiyerekana mwiyagiriza ko muri abana babisha abahanuzi. Aho rero nimwuzuze ingero baso. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye mu kisomo ca mbere umutumwa Paulo aratumira abanyatesalonika kuvavanura n'ingeso y'ubunebwe maze bakigana mu kubaho kwabo abatumwa batahengeshanya gukora no gusenga. Paulo mweranda babwira ati: nimuhunge uwo muvukana wese yishinga kurera amaboko kandi adakurikiza ibyo twabigishije. Arongera ko ati: ntimuhengeshanye gusaba, ntimuzimye mutima mweranda, nimukengere iby'abahanuzi, ariko mwitegereze byose, muheze iciza mukizigame, mwirinde icitwa ikibi cyose. Bitwariswa mu ikete rya mbere ubutumwa Paulo yandikiye abanyatesalonika gahone ca gatanu turongo twa 17 na 19
no kuva ka 22. Bamwe mu Banyatesalonika bari bahevye gukora bacika indera amaboko kubera bagira bati none ko Mukama agiye kugaruka ngo ajana biwe mu ijuru tuguma turuhira iki? Mbega ibyo tuzoba twabiriye akuya bizotumarira iki kandi ata mwanya uzoburiho wo kubijya? Baciye mbere batangura kwigenza nabi no kugarariza abarongozi babo. Nico gituma mu ikete rya mbere umutumwa Paulo yandikiye Abanyatesalonika gane ca 5 ku turongo twa 13 na 15 abahanura ati nimurushirizeho kububahana urukundo rw'ibikorwa bashinzwe nimubane mu mahoro, muragabe ntihagire ugera ikibi ku kindi, ariko mwami murondera kugiranira iciza kandi mukigirire n'abandi bose. Naho Abanyatesalonika batari bacubaha Imana, ibyo ntivyatumwe n'inyigisho Paulo yari yabashikirije, kuko we yaguma bahanura kumira ku bikorwa nk'uko nawe nyene yakora ijoro n'umutaga kugira ngo ntihagire uwagora muri bo. Paulo mweranda arangiza basaba kwihangana maze bigane Yezu Kristu aguma abihanganira akabarindira ngo bahinduke imbere yuko aza kwegeranya biwe akabajana mu bwami bw'ijuru aho bazibera mu ninahazwa mu gahimbare k'imyaka yose. Impanuro za Paulo ziraturabana twebwe. Mbega umwanya tuwukoresha gute? Ubwisabisho turagiha umwanya ukwiye canke turibuka gusenga iminsi yose? Ubwo umwanya wagenewe akazi n'ubutumwa ntituwuheza turiko turiterera inkuru gusa maze rikarenga ataco twimariye? Mbega ubwo gwaruka ntirumara umwanya wose rwibereye ku marigara rwicaye kwibarabara ataco rukora, kaguma rwibereye kuri Facebook, WhatsApp, kuri za mbuga ngurukana bumenyi gusa? Paulo mweranda cadutegeka ati hagize umuntu adashaka gukora no kurya ntakarye. Turabisoma mu ikete rya 2 umutumwa Paulo yandikiye Abanyatesalonika gane ca 3 akamu k'10. Mu nkuru nziza y'uno musi Yezu arabandanya guhinyuza imigenzo y'abanditsi n'abafarizayo, agaheza kerekana ingeso zikwiriye umwigishwa nyawe. Yezu yagiriza ubwiyorobetsi abafarizayo n'abanditsi, ababwiye ati musa n'imva zera inyuma, zisa neza inyuma kandi imbere zuzuye amagufa ari ibore gusa. Turasoma mu nkuru nziza Yezu Kristo twashikirijwe na Matayo gahune ca 13 akarongo ka 27. Myandi majambo Yezu ababwiye ko ari bo soko ry'urupfu ry'amahano, naho biyeza bakiyambika urusato rw'intama kandi ari amabingira. Izo mva zera inyuma zirabagiriza zikerekana nyabuna ububi buri imbere mu mitima yabo. Impengamiro y'abanditsi n'abafarizayo ibajana mu rupfu mu muri udahera aho kubajana mu ijuru. Nguko kungene ubuzima budahera babubuze. Bakwiza hose inyigisho zijana mu rupfu, inyigisho zitera ubwoba, inyigisho zatanga amahoro. Urupfu ruri mu mitima yabo, nigo babiba hose, bateragira aho baciye hose. Bakwiza hose inyigisho zijana mu rupfu, inyigisho zitera bwoba, inyigisho zidatanga amahoro. Urupfu ruri mu mitima yabo, nigo babiba hose, bateragira aho baciye hose. Ariko ibyo bakora byose nivyo bibagiriza, mbere bikabacira urubanza. Yezu avuze ati uko niko mushinga intahe ubwanyu ko muri abana babishe abahanuzi. None rero nimwuzure ingero y'abaso. Turabisoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo twashikijwe na Matayo gahune ca 13 kuva ka 31 gushika ka 32. Yezu yagiriza ubwicanyi abanditsi n'abafarizayo afatiye ku bikorwa vyabo no ku nyigisho zabo, ku majambo ya barubaka imva z'abahanuzi bagashariza ivyibutso vy'intungane, ahe naho bakavuga bati iyo tuba twariho mu gihe c'abasokuru ntituba twarabafashije kwica abahanuzi. Turabisoma mu nkuru nziza Yezu Kristo twashikijwe na Matayo gahune ca 13 akarongo ka 30. Abanditsi n'abafarizayo ntibagirizwa ubwicanyi kuko bamuka kuri basekuru babicanyi, ahubwo ububisha n'ubwicanyi bw'abo banditsi n'abafarizayo nibwo bwerekana neza ko bamuka ku bakurambere babo barangwa n'ubwicanyi.
na cane cane ko ivyo bakora vyose bisa n'ivyo basekuru babo bakoze. Ubwiyorobetsi bw'abafarizayo bushingiye ku kumera nk'abahicubahiro abahanuzi bishwe na base babo kandi nabo nyene bahiga bakongera bakica abahanuzi. Ubisha bwabo burahambaye kuko ntibashaka guhinduka maze bagaca basuka amabi bakora yose kuri basekuru nabo bakigira basinda bibazwa. Ikinyoma nico kibaranga bigira beranda ari amashetani. Dusabe bavukanyi umukama aturinde ubwiyorobetsi bwose maze igisabisho cyo gusino mweranda tuhigire icacu. Dusabe bavukanyi umukama aturinde ubwiyorobetsi bwose maze tubandanye kwigana Augustino mweranda yamye ahamagarira dina muntu wese kuba musobanuka akagendera mu kuri akavavanura n'ubwiyorobetsi akagwanya na kamere mbi ya muntu. Amen.